Kuri uyu wa 25 Gitugutu i Bujumbura harakoraniye inama y'imisi ibiri ku bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika. Iyo nama ikaba ifise imigambi ibiri yo gushira mu ngiro nko guteza imbere ibijanye n'ubuhinga bwa none hamwe no guteza imbere igisata cyo gutwara abantu mu ndege nk'uko bivugwa na Thierry Kitamoya, umwunganirizi mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo kumenyesha amakuru. Hariho imigambi ibiri iriko irashirwa mu ngiro. Iyo migambi ikaba hanini irongowe n'ishirahamwe Komeza. Umugambi wa mbere, umugambi wo gufasha no guteza imbere igisata c'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none. Umugambi wa kabiri, umugambi wo gufasha mu bijanye n'iterambere ryo gutwara abantu hakoreshejwe indege. Iyo migambi yose uko ari ibiri nkuko ndabivuze ikaba iriko ishirwa mu ngiro kw'izina ry'ayandi mashirahamwe yose n'ishirahamwe Komeza. Akamenyesha kandi ko izo nyigisho ziriko ziratangwa kugira abari mu gisata cyo kumenyesha amakuru bamenye ibirimwo nabo bashobore kubishikana kure. No kugira ngo rero abamenyesha amakuru canke abarongo abakora muri ico gisata cyo kumenyesha amakuru bamenye ibiri muri iyo migambi maze baheze bafashe mu kuyumvisha abene gihugu, hama kandi banafashe mwishirwa mu ngiro y'iyo migambi kuko murazi yuko abamenyesha amakuru, ibinyamakuru, ijwi ryabyo rigera kure rishikira abene gihugu benshi kandi mu mwanya muto. Barabonye yuko ibiciro byo kwiyunguruza mu kirere muri Afrika bikiri hejuru cyane gose. Nk'uwo mugambi uzofasha mu iterambere ryo kwiyunguruza biciye mu kirere mu ndege bizotuma ibiciro bigabanuka. Murumva yuko ibiciro bimaze kugabanuka abene gihugu bazoheza bahungukire kuko nibo bafata izo ngendo bakoresha indege. Mu gihe rero ibiciro bigabanutse murumva yuko wa mwene gihugu ya migambi yatunganijwe ku mwene gihugu iheza ikamugirira akamaro. Aho mwomenya ko iyo migambi yerekeye ibihugu 29 bigize amashirahamwe ya Komeza, EAC, SADC, IGAD hamwe n'ibihugu biri mw'ibahari Indiano ku mugabane wa Afrika.